kuko tuhora tugomba kwiradi bavuga inshuti ya bose bakashima cyane natwe twarabuze ukuntu turi buhashike kugira ngo natwe twigere icyo kigo kigira icyo kidufashije narifise ujya mwana agera n'umusore arakuze mugabo ukuntu namukurikiranye sinabwashike kw'iki kigo ndanezerewe cyane na jewe ndumva ko ndemurutse ndashima Imana kuko n'abaganga mwanyijeje ko kamera neza n'ukuri takengurukiye ikigo nshuti ya bose nawe ndacumva ntaragihonyoramwo uho akanyamuneza kariko karaza naje ndaryohewe yari yose uraza sida yoki murakoze cyane umaze kuvura ivyo bita hepatite B na C no mu byo dukoresha ubuhinga twaba dukoresha nko mu kumasa twafata amazi tukayashusha tugashyiramo ibumba ryera kugira ngo turondere nk'igicuha kimwe Yesu cyakidenge bita betesida cyari gishuha abakozi b'Imana abakozi b'Imana reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muri ko mukurikiranira ko ino mbonesha kure novuga tujuru ni KP1 imbuto itewe n'imera aha turi ni mu gisagara ca Gitega province ni Gitega commune ni Gitega turi kumwe n'umushinga ntahe ngaha mubona aberewe cyane yambaye itaburiya n'umuganga reka abaramutse hanyuma tuganire mumenye idonido y'inkuru tugiye kuganira murakoze cyane ku mazina banyita Shimimana Onesphore nkaba ndongoye iki kigo bita inshuti ya bose kikaba naco kivura gikoresheje imiti kama y'ikirundi ariko muri iyi minsi twako turahimbaza yubile y'imyaka 10 ikigo kibayeho twaragiriwe amahirwe y'abagira neza baduhaye ivyuma bishobora kuvura navyo bikoresheje nko mu buryo naturel mugabo ari ivyuma nko mu buryo bwo kugira massage no gukura ubabare mu mubiri bw'umuntu ivyo rero kaba igikorwa twongeye ko muri iki kigo inshuti ya bose ego niyo midondoro wanje nashaka kubashikiriza murakoze cyane novuga yuko kugira tuze ngaha hariho ikiganiro dusanzwe dukora citwa imbuto itewe n'imera aba murabona bano bantu turi kumwe ngaha n'abantu novuga ati twakoranye ibiganiro hanyuma haraba umujournaliste umwe aravuga ati hariho abantu bariko barafasha bafise ubufasha nkuko yabivuze yuko bari muri yubire y'imyaka 10 kiko kibayeho avuga ati tubavura ku buntu bino bintu kumure n'ibintu bifatiye ku mahera menshi cyane ariko aba bantu bari ngaha bagiriwe ubuntu novuga ati bagiriwe ubuntu uno munsi bashobora zangaha mbega mwafatiye kuki kugira mushobore kuvuga ati turahamagaye abantu bashobore kuza tubavure ku buntu murakoze cyane ubwa mbere bwo nuko twebwe nyene cyubahiro mu gihugu cyacu asanzwe duhimiza gukunda bene gihugu no kufashanya hagati yacu rero muri iyo ntumbero kugira ngo twese tube umwe canke twese tugendere ku muvuduko umwe w'iterambere bisaba ko abantu bafise amagara meza byatumye rero kigo inshuti ya bose gisanzwe kivuza imiti kama imiti Burundi kiko kirahimbaza imyaka 10 kibayeho kuko cavutse mu bihumbi 2016 mu kwezi kwa gatanu urumva rero buturi muri 2025 urumva imyaka 10 yarangiye mu kwezi kwa gatanu kuva rero guhera itariki 13 twako turahimbaza iyo yubire rero tuca tubona ko tutohimbaza iyo yubire twenyene ahubwo n'abagwayi nabo kwakwiye nabo kuronka ubwo ubufasha kugira ngo nabo bahimbaze umunsi mukuru mu gukira badakoresheje amafaranga nje bituma rero ikigo cyumvire yuko cyofasha abantu umuntu wese agwaye muri ku kwezi kuko kurarangira twabandanije tubavura ku buntu kandi hariho n'ivyuma twarose bikora mu buryo bwo kuvura adukoresheje massage y'ivyuma dushobora gukoresha amashanyarazi canke tugushirako canke tukwambika bikakumasa canke bikakurubabare ahantu rero ivyo vyuma navyo birafasha cyane mu kuvura iyo twongeye ku imiti yacu naho bigace bakarusho kuko umuntu acakira mu mwanya muto cyane rero aba rero bagiye amahirwe yo kubimenya kuko twasize no kwirado kugira ngo ubikeneye wese aze ko mu nshuti ya bose nta kibazo kuko twebwe ikigo n'ikigo cyahamagawe n'Imana kugira ngo gifashe abantu amen amen murakoze mbega ndakubaza ikintu kimwe kubera ko kenshi dukoresha imiti y'ikirundi nta gihe abantu bagire impungenge bakavuga ati tugiye hajya ahantu twoba tusubiye muri bimwe bya kera by'abapfumu ugasanga ntibashoboye kuza we nk'umuco wotanga ku iki kintu c'imiti y'ikirundi mukoresha gute murakoze cyane no kuvuga ko imiti y'ikirundi abantu bayikoresha gutandukanye
rero hariho abayikoresha mu buryo bita ubw'abapfumu bwa kera ubwo rero nkaje urabona ko nkiri muto ivyo by'abapfumu sinabibonye cyane sindabizi uretse ko mu muryango wacu harimo abapfumu mugabo nari nkiri muto ubu nta bakihari rero hakaba n'uburyo bwo kuvura ukoresheje ibimera bitarinze kuja mu guhingurwa ngo vyogengwemo produit chimique urumva ico gihe ntiba iri naturelle iri kuvuga ibifisi vy'Imana yayihaye atakindi wongeyemo ubundi mu biti n'ivyatsi harimo ivy'Imana yasizemo biteza gutunga umuntu rero ivyo rero nivyo umuntu ashaka kubikena yabikena bigaca bituma agwara ingwara runaka nk'akarorero ashaka gukena vitamine A cyo gihe rero ushaka gucuhuma kubera vitamine A kubera retine yacu ikoresha vitamine A nyinshi rero mu gihe tuguhaye ivyo bita provitamine A bigaca bishika mu gitigo kigaca gihingwa mu vitamine A ihagije ushaka gucuhumuka rero urumva harimo ivyozo umubiri hanyuma rero no mu byo dukoresha ubuhinga twaba dukoresha nko mu kumasa twafata amazi tukayashusha tugashiramo ibumba ryera kugira ngo turondere nk'igicuha kimwe Yesu cyakidenge bita Bethesda cyari gishuha abakozi b'Imana rero muri ico gihe rero ubu twagize amahirwe kubera ivyo byatuma abakozi baruha kandi tugakorera bake rero tumaze kuronka ivyuma bishobora gushusha umubiri w'umuntu bigatuma ibinure bishonga canke ibivyimba bigashonga urumva hariho n'ivyuma bishobora gukura ubumara mu mubiri w'umuntu urumva rero bica bituma umuntu akira n'ingoga iyo twongeye ko ya miti rero bica bimera nk'urucanco wamuhaye umuntu akomera burundu yego nk'ubu nk'akarorero mwabonye mutambaye nga mu gatondo sinze ko mwe mwaje uwo mutama akuze bari bamupimye amafyigo kuburyo amafyigo yiwe yari yarangiye kuko uravye ku gipimo bavuga ko gisigaranye uduce dutatu ko gukora urumva umuntu akomeye agoye amafyigo bamupimye bapimye mu maraso abapima umugabo hagati ya 90 n'ijana mugabo wewe yapima amajana 9 na 97 umva amafyigo yahagaze muga uyu munsi tumaze kuba tumuha imiti mu nshuti ya bose tugakoresha n'ivyo vyuma uyu munsi ageze ku majana 5 kandi ntandwi zitatu tiko turamuvura ari nko mu ndwi zibiri inindwi igira kabiri apimye ipimo geze ku majana 5 kandi barigendera ubundi atava no hasi avyumva urumva rero ko ari ibintu biba bihimbaye cyane nk'aba ubona mwazanye aba habasharonka imiti kandi ejo bazoshinga intahe ko bazabakitse hariho abava ngaha bagenda bavuga ati je numva ubu bawe gose bwahetse mwabonye umuntu yaravyimbye musaya ko twamujanye mu cyumba akavayo urumva avuga ati urumva kandi no kuvyimbuka yavyimbutse numva ni ibintu by'igitangaza ishamwe OMS mpuzamakungu y'ibyo magara y'abantu rihimiriza ko abantu bose bokoresha imiti kama no kuvuga imiti dasubiwe kuko iyo tuvuze imiti kirundi ni ngaha mu Burundi wacu kuko mu kindi gihugu bacha bayitira igihugu cabo mugabo muri rusangi ni imiti kama kubera iki kubera basanze yuko ijya miti y'ikizungu babongeyemo produit chimique izo produits zafizo cyo zonona mu mubiri w'umuntu agacabiza n'ingaruka mugabo iyo umuntu akoresha imiti kama nta ngaruka itera mu mubiri w'umuntu rero nibaza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwitiramwo mugabo urumva yuko niryo shira hamwe riravye amagara abantu kwisi naryo ryigisha abantu yuko bakoresha imiti nico gituma twebwe mu Burundi dufise n'umunsi wahariwe imiti kama wamuba itariki 30 so mu Burundi gusa n'umunsi mukuru wo muri Afrika muri Afrika pana kwisi yose muri Afrika uhariwe gukoresha imiti kama kubera yuko bamaze kubona yuko imiti yongeyemwo izindi produits chimiques hariho ivyidashobora hakaba kandi iyi miti yikoresheje ariko twe na cyane iyo tuko tuvura ngari mu nshuti ya bose umuntu ariko umuti w'ikizungu ntabwo tumukurako kubera imiti yacu hari ubwo iza buhoro buhoro ikora buhoro buhoro mugabo bivanye n'ikibazo umuntu afise akazoza guhagarika ya miti y'ikizungu ari uko umubiri umaze kuyubaka kuko iyi miti kama yubaka umubiri imaze kuba yubaka umubiri rero urumva yuko ibitandukanye niyo yindi y'ikizungu muga mu misi tuko turagerageza kurondera uburyo bwo kuronka imashini zishobora guhingura ibinini nk'umuntu yiyumviriye kugira ngo bino bintu bitangure mu Burundi wewe bumuzi bo urumva iri nishira hamwe ry'abantu batari bake mugo urumva iri hamwe birashoboka ko uwo muntu yiyumvira ico cyumviro
Nubu batakirimwo mugabo kuvyumvira koko urumva ubwa mbere bwo basoko bacu barivura ko imiti kama mu gihe imiti kizungu tari bwaze ngaha imiti kirundi barayikoresha bakivura bagakira sivyo ubwo rero kuba bavyumviriye abarundi yani nico cyo kigutangaje. None we nk'ubu mwebwe umuti mwishamba mugenda kuwaha gute mubimenya gute tuyu n'umuti? Bo murakoze cyane itegeko rigenga ubuvuzi kama ryasinywe nyene cyubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza mu 2014 harimo ingingo ivuga yuko umuntu avuze umuti w'ikirundi ari uwo wese ashaka kuba afise ubumenyi yamenye canke uwo wese yabibonye kuri sogokuru wiwe canke uwo yabigendereje aho yasanze umuntu avuze uwo muti akawumenya akabona ingene ukora. Ubwo rero mu nshuti ya bose rero twebwe abahinga bose tubafise ubwa mbere tubafise abahinga bize ivy'ingaburo tubafise abize ivy'ikiganga abize ingene umubiri ukora tukaca tugira rero n'abantu bamwe bakera babandi bazi imiti y'ikirundi cyavura abo rero bose bagiye hamwe bakoze ikigo citwa inshuti ya bose. Urumva rero bituma rero imiti yo mu nshuti ya bose igira akamaro kuko urumva ari ibintu bihuriranye bitandukanye. Murafise ishuri murakoze cyane mu inshuti ya bose dusanga dufise naho dusengera turasenga kubera twasanze yuko Imana niyo yahishuye umuti kuko ubundi ntubo bishobora ni nihamagagwa umuhamagaro kuko urabona ko nk'ubu abakozi banga mu kigo nta numwe araza kujya ubu hafi saa 9 nta numwe araza gufungwa baritaho abagwayi kane neza urumva rero ni umuhamagaro kuko igikorwa utahamagara ntabwo gishobora ariko rero iyo wabihamagariwe biroroha ntangorane kandi urumva mu nshuti ya bose biba ari ibintu bimeze neza cyane kuko abagwayi nabo barabona yuko umuntu yabitayeho kandi bakakira barakiya rwego hejuru ku buryo abantu aribo baza nabandi. Murakoze gira akajambo ushimiye uno mushinga ntahe kuba yipfuze kubavuza ku buntu. Yego ndashimye cyane n'umutima mwiza badufitiye kandi baratwitayeho. We uribaza ko wizeye kugiye gukira? Jewe ndizeye ko ngiye gukira gose kuko nta handi hantu nizeye kurukirira atari ngaha kuri uyu muti kandi nizere ko uzongirira akamaro. Warugwaye gute? Jewe ngwaye urumva nacitse ibere hama bararisubiramwo hama barikura ko burundu rero ndakengurutse ko noba mfise ikibanza ngiye gukiriramwo Imana ikamfasha namwe kabafasha. Nawe mushimiye? Yego cyane nange ndabashimiye ni n'irya mbere mpunye mu iki kibanza nishimye kwifatikanya namwe ko nabyumvise mu kiganiro. Yego umunsi ndashimye cyane ko mwemeye mbere kutuburira ubuntu twizera ko rugiye gukira hama mwami Imana waganze twitwa ndahabonye Imana Joseline. Nawe shimira inshuti ya bose? Yego ndayihimye cyane kubera ayo urizeye gukira? Yego nawe mushime hanyuma turangize ikiganiro. Jewe ndashimye inshuti ya bose narazi irya mbere ntanava hasi ntanatambuka nk'ibabara ndayishimiye mbere nigira akaruso karengetse. Wowe urizeye gukira? Kandi uracari muto? Rwose ndacari muto. Imyaka ingahe? 17. Asha niyibeshe n'ubwa mbere niyo yavuze. Ndashimiye inshuti ya bose kuko narahamuze nkakiri muto yatapfa ni hasi. Ubwa mbere rero umuzanye? Oya namuze ncangira ubukene burenze nca ndabura ico ntanga. Nibo batumye rero ashobora kukubageze ngaho? Gaga akaboko kari karahindukiye n'inyumuku. Mugo ivyo vyuma ntivyari bwaze yarakiri muto yaragifise imyaka 10. Ubukene buca buranzinga nca ndahagarara nca mpagararira ngaho urumva rero ndashima kubona nsubiye kuronka uwo muntu ahashikana ku buntu ndakengurutse ndashimye n'ubu rero ndizeye ko agiye gukira. Ndashimye kubona naje muri iki kibanza turimo twabaye hafi yanyu kandi mukaba hafi yacu
tukaza mu ikoraniro rya twese ngaha. Ndabashimiye kubona mudutekereye utuntu dutwara nejo tukaza muraturabira muduhe nk'utu nyene muzaba mukoze. Ego ndashimiye ikigo cyane inshuti ya bose cyatumye nshika ngaho no munsi narifise umwana narakwirikiranye gose yarabaye umuntu amerewe nabi cyane umubiri wose none kugeza no munsi rero narabuze ukuntu nshika ngaha kuri iki kigo twagiriwe ubuntu turaronka umufasha ariyegereza avuga ati reka ndabegereza ikigo inshuti ya bose nicyo cyatumye dushika ngaha rero natwebwe twe dusanzwe dufise n'amagara make tuje turonkeraho n'akaryo ko kugenda natweke twivujije nanezerewe cyane kuko ni inshuti ya bose rabo turakoranye twashimye twese n'ukuri murakagira ubuntu mugira imana n'ubuzima borakoze. Ndashaka dukomera amashi Imana yo mwijuru twese tuyikomera amashi Imana ibatabaye hanyuma ubwira kabiri dukomere amashi inshuti ya bose nayo yemeye gukoreshwa n'Imana hama mukaza ngaha yakobe bikomera hanyuma amashi yanyuma tuyakomera umuntu yatanguje ikiganiro bita imbuto itewe n'iyimera ni KP1 ari mu gihugu ca Etazini tumukomera amashi. Reka dukomera amashi umuntu wese azoza ngaha mw'iki kigo kwivuza azogirirwa ubuntu n'Imana kaza ngaha kuko bazomuvura kire neza yakurikiranye kino kiganiro nawe tumukomera amashi kuko agiye gukira. Murakoze cyane. Ingwara tuvura ziratandukanye, hari n'ingwara tutaba tuzi zarizo ariko tugakoresha ibimenyetso. Rero tuvura za diabete, za gute, amibe, amaso y'ubwoko bwose, ibitigu, amafyigo n'ibindi n'izindi nyinshi. No kuvuga ko umuntu afite ikibazo abona ko vyanse hose, abagwaye ingwara zo guhema nabi, amahaha n'ibindi. Ingwara iyo rero yose uraza ngaha. Nimugera nibaze yuko biragiramo. Mwavyumvise musanzwe iyi miti kama urose umuntu azi kutegura neza usanga muti uvura cyane. Yego murakoze cyane. Abifuza ikigo inshuti ya bose bagisanga Igitega haruguru isoko y'inka ni ku musozi bita Rutegama. Telefone ni 79 ijana 79 amajana 736 amajana 951 canke 39 ijana 99 amajana 247. Urukundo mu bantu wewe wumvije kino kiganiro ukabuzi mugenzawe agwaye ibigwara bitandukanye nturinde ko yitaba Imana mubwire hakiri kare aze hanyuma yivuze. Nibyo yabindi twama tuvuga ni kwa kundi twama tuvuga mugira urukundo abarundi dukundane Afrika dukundane bino bintu ntibiraba Afrika gusa kuko ijuru rizojamwe bose isi yose tuzoguma turi rimwe bisigura kunda mugenza nkuko wikunda wenyene. Nagoma ndakubwire by'ukuri yuko uko byogenda kose uko biri kose aha mwisi tuhaca tugenda turi ngenza ariko tuzohurira mu ijuru. Ni wakora ikintu uri mu Bushinwa uri hehe umenye yuko tuzohemberwa mu ijuru. Mwakoze rero mwe mwadukurikiranye naho ubutaha.